Uno munsi nari nifuje kugaruka ku mirongo ine ya nyuma kuva ku murongo wa 18 gushika kuri 21. Hanyuma narayivuze ko ushaka juste kumera nk'ugaruka gatonya. Hariho ikintu maze iminsi mbona nuko uko umuntu ateba kuva ngaha mw'isi ibibazo bigenda vyakumula. Bisanzwe turi bato dufise igicapo c'umuntu yisaziye neza ari ahantu atuje, sinzi ko ari efe y'amafilme aho twibwira ati icerekana ko umuntu yaheshije arategura intega bizoza azokenera ashaje, hanyuma akaja kuba mu nzu ya ruguru y'ini residence secondaire yateguye, akaja kure y'ibibazo n'induru zo mu gisagara, akagenda kuroba, akagendagenda mu ishamba arindiriye gupfa. Mugabo siko bimeze, ubuzima n'urugamba gushika turinde tuva hano. Atirese niko Yohana yari ameze. Igihe Yesu amuhamagara yari umuyabaga mutonya cane, bamwe bavuga yuko yari mu bigishwa bato cane ba Yesu. Hanyuma yaragendanye na Yesu ijya myaka tuzi, arabona ibitangaza, arumva amajambo ya Yesu, yaramwegereye, hama yaramubonye apfa, yaramubonye azuka, yari ahari ku munsi wa Pentecote. Aribuka abigishwa bakenya gusa, mu nyuma wa 70 wa 120 wa 400. Yarabonye ubutumwa bwiza buva muri centre ya Yerusalemu bubandanya i Samaria kuri kuba demi-frere babo b'Abasamariya. Barabonye ubutumwa bwiza bupenetra mu butegetsi bw'Abaromani gushika mu ntara yabo ikomeye cyane yo muri Aziya ya Efeso. Ibyo bintu byose byaramukora ku mutima ati wow, ibintu narabonye Yesu aza dufite amakenya mega ninde yo bari Mesiya. Namubonye avugana urukundo n'ubuntu, ayandika y'amajambo aryoshe cyane muri prologue, ingene Yesu yaje yuzuye ubuntu. Yarabonye ivyiza, yarabonye azuka mu bapfuye inyuma y'igihe cyo kwihebura. Arabona mwimu yaza ku munsi wa Pentecote akabagira abantu bashasha, akabagira ibishinga ntaye bishasha. Yarabonye ishengero novuga nti rinesha ama opposition ava indani ava inyuma murambabarira yo kuba Yahudi bagenzi babo mu nyuma no kuba Romani. Cyaruzi ko azohava agenda gufungirwa ku kayile ki Patmos katari kure gose igisagara ca Efeso. Mugabo nibaza yuko imyaka ya nyuma iyo umuntu by'ukuri afise umutwaro, afise ikintu atabayeho gusa kubwo kubaho, turinda dupfa wumva umenga ico kintu caheze neza. Uravye amajambo Paulo arangiriza ko urugendo rwiwe ni ceta ca nyuma yanditse ca Timotheo wa 2, amajambo avuga n'amajambo ubona ko arimwo umubabaro, arimwo ivyiza, arimwo ivyizigiro, mugabo kandi umenga hari ibitatunganye neza. Ceta ciwe ca nyuma yandika avuga ngo nsigaranye na Luka gusa, nunzanire Mariko kuko numva ndi jenyene. Avuga ati Alexander umucuzi yarangiriye inabi nyinshi, umwamaza mwishuri kwiranye n'ivyo yakoze. Hanyuma avuga yuko atamuntu numwe yaje kumushigikira umwanya wa procès. Paulo avuga ati mwiburana ryanje nta bantu nabonye, nta muntu yambaye hafi. Ubona yuko ari umuntu arangije yumva afisa, harabitwa abo yiyumviye ko ari bene data asanga sibo, harabasangiye nawe ibango asanga by'ukuri isi idodoye biruka inyuma y'izindi nyungu. Ibi byose yarabibonye Paulo, kandi uko yagenda asaza niko yiyakosha ku bantu bake azi yuko by'ukuri bari mu imbuto y'Imana. Muri bo harimo Luka umuganga bagendana, harimo Mariko yatanguye kuvuga mbere mu ntango umenga afise intege nke, harimo wa muhungu yitwa Onezimo yakizo mu mpimba. Tubona aza kurangiza asigaranye abantu bake cyane, bake gose, kandi nyuma yiwe hari ibintu byinshi cyane bitagenze neza. Nibuza ko na Yohana igice turangije byakwa kumera gutyo. Inyuma y'ivyo yabonye vyose, Yohana mu myaka yiwe ya nyuma
yarabonye amashengero muri Aziya ntoya ariko arategwa n'inyigisho z'ibinyoma. Yumva umubabaro udasanzwe, yumva yogwana urugamba rudasanzwe kugwanira ayo mashengero akiri jeune bataratahura neza, bagishobora gutwarwa vyoroshe n'abigira intumwa atari bo, n'abigira abigisha b'ukuri kandi atari bo. Rero twaravuze ingene yandika kino cete ashaka gufasha amashengero y'Efeso no gushika kuri ajya amavile satellite twaravuze ya Laodikia, Perugamo n'ayandi tuzi Yohana ava yandikira mu nyuma mu vyahishuro Yohana. Yarakubwira ngo bamete en garde abacisha ubwenge, atsindagira ukuri, adenonse ibinyoma. Ubwo harimo n'umwitwaro ko kwabona batuje batekanye ko bafise ubugingo budashira. Ivyo ariko biraba byari gutuma bakekeranya, ariko arabandikira kugira ngo abaremeshe. Imana idufasha cyane. Arandika kugira ngo akomeze iryo shengero mu buryo bwo kubereka ukuri kandi no kubakomeza kugakiza abakiriye. Hanyuma twaciye turaba buhoro buhoro ingene ariko arishura kuri ivyo bibazo, kuri izo ntumbero zibiri, haza gusohokamwo ubuzima bw'Ukristo ingene bumeze, n'aya mashiga atatu twaguye dushimangira ko afashe by'ukuri ubuzima bw'Ukristo. Hanyuma iyo aya mashiga ameze neza na ya assurance ariko arakurikirana ko bagira irakomera, ariko iyo rimwe rinyiganze na assurance iranyiganga. Rero ariko arabafasha mu mwanya n'ikintu cyo kiranyiganga byari ivyizerwa bizima. Rero iyo umuntu abaye confronté ku nyigisho kanaka hanyuma bikamusubiza kwiyumvira ku byo yizeye akabikekeranya ko arashobora gutakaza assurance, ariko mu buryo Imana idashaka. Ariyo mpamvu abakuze mu buryo bw'imwemwe. Niyo mpamvu Yohana avuga ati bana bato, kuko arabakuriye mu buryo bw'umubiri, arabakuriye mu buryo bw'imwemwe. Yifuza ko batotakaza iyo assurance kubera hariho ishiga rimwe ryitwa ivyizerwa biriko riranyiganga. Hari abantu bishika bakanyiganga muri assurance yabo kubw'inyigisho kanaka. Tumaze nk'imyaka 10 twigisha ivyizerwa autour, birashika umuntu akaba confronté kukuri hanyuma bikamusubiza akivuga ati mbega ivyo nari narakiriye vyari iki? Se bwari ubutumwa bwiza? Nimva ko ari ikintu ciza. Bitandukanye n'igihe ca Yohana. Bano bantu bari bakiriye ukuri. Niyo mpamvu Yohana avuga ati ja jambo mwumvise ubwa mbere na mbere, kwa kuri mwumvise ubwa mbere na mbere aba ariko mugumamwo. Kuga Yohana yari opposé ivyo twe tubayemwo. Batanguye babwirwa ubutumwa n'intumwa les apôtres eux-mêmes, hanyuma inyuma ya les apôtres haza abigisha b'ibinyoma. Ngo kumbure dans notre contexte birashika ugasanga si Yohana yatanguye, si Paulo yatanguye, ugasanga ivyo wakiriye c'est pas un enseignement apostolique. Hatanguye abigisha b'ibinyoma, hatanguye évangile idakwiye, hanyuma utanguye kumenya ukuri, birumvikana ko ushobora kuriganga mu vyizerwa vyawe. Kandi ni vyiza vyo kuri ko umuntu asubiramwo akarimbura akaraba vy'ukuri ko iryo shiga rikomeye. Ariko sivyo ryonyene rigize ubuzima bw'Ukristo. Nivyo gukura mu gakiza harimo no gukura mu gutahura. Mbega Paulo yandikira gute amashengero atandukanye, harimwo amashengero y'Ifilipi, abandikira gute murongo w'icenda w'Ifilipi igice ca mbere, kandi cyo sengera kugira ngo urukundo rwanyu rugwire gongerekane mu bwenge no mu kumenya kose, kugira ngo mushobore kurobanura ibidahwana, kugira ngo mugire imitima y'ukuri, ntimube ko umugayo gushitsa ku munsi wa Kristo, mwuzuye ivyamwa byo kugororoka biheshwa na Yesu Kristo. Amen. Uravye imirongo mikeyi canke amajambo Paulo yandika muri Kolosai, hose ubona yuko Paulo yiteze ko ishengero rikura mu gutahura, mu rukundo no mu bikorwa vyiza byo kugororoka bifadika. Rero Imana ifisa ko dukura atuze ga harimo no gukura mu gutahura no mu kumenya. Mugabo siko gukura konye Imana yifuza. Ifo gukura k'ubwenge gufatana na kuno no gukura mu mutima, aho dukura mu rukundo, dukura imitima yacu ngo twavuze mu gatondo iri fortifié par l'esprit. Mugabo kandi tugakura inyuma tugaragaza ivyamwa byo kugororoka. Amen. Abo reko Yohana kwandikira rero iryo shiga ryari ko riranyiganga. Ubwa kabiri twarabonye kintu kiranga ubuzima bwa Kristo, twari twamaze gucishako n'ubuzima bw'imbere, n'ubuzima bw'imbere igikorwa Imana yakoze ibyina.
Yohana mu kukivuga ko yarabibutsa ko bavutse ubwa kabiri, ko bacitse abana b'Imana, ko bafise mwemu yera kandi aguma muri bo, ko ari ugutsindagurira ku bintu vy'imbere, kuko effectivement uko agakiza gaherera mu bwenge atampinduka yabaye ibwina, umunsi n'umunsi uzotakaza ivyizigiro n'ubundi nta mpamvu ufise yo kugira ivyizigiro vy'agakiza. Igihe agakiza kari defini ku vyo wemera mu bwenge, hataza gukora igikorwa kidasanzwe ibwina muri twebwe. Ico gikorwa rero kiravye bavuga ko kigizwe n'ibikorwa bitatu. Mwemu yera aratuvyara akaduha umutima mushasha, y'amajambo dusanzwe tumenyereye: nzobahereza umutima woroshe nk'inyama, nzokwandika ivyagezo vyanje ku mitima yanyu. Tuzaza gusubira n'andi majambo Petero yatubwiye, Petero wa kabiri ca mbere ku murongo wa 3 kusha kubandanya. Rero Imana irifuza yuko tugira une assurance mugabo iri centre ku gikorwa kidasanzwe cyo gucika abantu bashasha Imana yakoze muri twebwe. Hanyuma mu ibwina hari ikintu mwemu yarakora ngo asuka urukundo rudasanzwe muri twebwe. Yanagaruka kuri urwo rukundo Yohana uko yizera yuko ni ingredient ikomeye cyane, ni element ikomeye cyane. Icyo umuntu yavutse bwa kabiri, hari urukundo rwiburuka muri we ku Mana no kuba mukikuje. Kubera iki? Yohana atubwira aho urwo rukundo rwanduruka mu Imana iri. Imana n'urukundo no mu gikorwa Yesu yakoze. Ngo urukundo ni iki? Nuko data yarungitse Yesu Kristo ngo impongano y'ivyaha vyacu. Twitegereje urwo rukundo turuvoma mu Imana iri. Twiteze urwo rukundo mu gikorwa Yesu yakoze. Urwo rukundo rushobora guseseka ku bantu badukikuje. Ivyo bikagaragara vy'ukuri, bikagaragaza yuko twavutse ubwa kabiri. Icyo twarakivuze ni ingabire ya Mwemu Yera. Ingabire ya Mwemu Yera ni ikintu gikomeye, kuko Pawulo avuga ko Mwemu Yera ari we aduhereza assurance ko turi abana b'Imana, akadutakisha Abba Data, akadutakisha, akatuma duhamagara Data nk'umuvyeyi wacu. Niyo mpamvu Yohana avuga ati, bana ndabandikiye bana bato kuko muzi Data wa twese. Usanga hariho un élan filial, un élan de fils irungika umushaha wacu ku Mana muvyeyi, kandi iyo élan yerekana ko umuntu vy'ukuri yavutse ubwa kabiri. Navyo twagiye turabitsindagirako. Ibirenze rero cyo kibera ibwina muri twebwe, hari n'ibikorwa bibera inyuma. Ivyo Yohana yarabitsindagiye ko aravuga ati, niba umuntu yaravutse ubwa kabiri atigeze aranesha icyaha, kuko yakiriye Yesu, kandi uwo Yesu nawe bicatumye ahishurwa kugira ngo asanga ngo ibikorwa byose byo bamugwanitse. Atega umuntu yavyawe n'Imana ntagendera mu byaha, ntawe umuja w'icyaha, mbere aranesha isi. Latre y'isi, isi iza kunyoha abantu, ibanyohesheje ivyizegwa atari ivyo, le fausse philosophie, ibarehesheje ivyifuzo vy'amaso vy'umubiri. Yavuze ati ko mu isi hari ivyifuzo vy'amaso, ivyifuzo vy'umubiri n'ubwibone bwawe n'ubugingo bitanduka kuri Data wa twese, ariko vyanduruka mu isi. Abo bantu ngo bafise ukwizera, bari atashe kuri Kristo ku buryo baresista isi, ku buryo bayiresista. Haleluya! Uku niko kwizera kwanesheje isi. Aratsindagira cyane kuri ubwo buzima, mugabo akanavuga n'ingene bufatika, ingene duteza kugaragaza gukunda bene Data mu bikorwa bifatika kandi bigaragara. Ayo mashiga atatu yo tuyafise, tugakura mu buzima bw'Imwemu atuze gara, na assurance yacu irakomera. Ariko iyo umwe muri twebwe atanguye kwirekurira icyaha kanaka, n'aba yaravutse ubwa kabiri, agatangura kugendera mu cyaha mu mugararizo, birumvikana ko Mwemu Yera adashobora kubandanya amushingira intahe, amuhereza burya buryohe bw'uko amatanye na Kristo kandi yabaye adopte n'Imana, kubera ukutumvira ariko aragenderamo. Bamwe kugira ngo iyo assurance ibe restaurée, bakeneye kugaruka muri repentance iri profonde, bakeneye kugaruka mu mutima wo kwihana, bakeneye gusubira kandi mu bucuti n'Imana, ya Mana yera. Yohana aratsindagira kerekana ingene Imana ari umuco, kandi abayizi bagendera mu muco. Arerekana ingene Yesu Kristo mucunguzi wacu yapfiriye ico cyaha, mugabo abo yapfiriye ngo bifuza kugenda nk'uko nawe yagenda. Tubona rero atsindagira ayo mashiga atatu, afashe ubuzima bwa Kristo, kandi ari nayo afashe na doctrine ya assurance. Iyo rimwe rinyiganze, ibindi byose biranyiganga. Iyi mirongo ya nyuma 18 gushika kuri 21, turazi yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ibyaha, ariko umwe yavyagwa n'Imana aramuzigama
kandi wa mubi ntamukorako. Turazi yuko turi ab'Imana kandi isi yose iri muri wa mubi, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Bana bato, mwirinde ibigirwamana. N'amajambo yo guhereza ko n'amajambo yanyu ariko arangiza icete, birumvikana ko ashobora kugarukana bikeyi mu byo yavuze muri kino cete cyose. Hanyuma twaragerageje kuvuga ingene Yohana azatugarukana ku byo yavuze, mugabo yongera ko akaniwansa akayongera kwaka kugira ngo dushize gutahura. Atangura umurongo wa 10 avuga ngo turazi, hanyuma muravye incuro akoresheje ijambo turazi, nico gituma tumenya. Uvuga ngo ndamuzi, aho turi muri verbe imwe yo kumenya, ariko incuro zitandukanye. Mugabo uravye je sinabiharuye, mugabo hariho umuntu nabonye yabiharuye, hanyuma je sindabiverifye, mugabo ko incuro 36. Mugabo ko ari ukuri ari umuntu w'umuhinga mu by'Imana, navuze nti mbonye transifwa nga navyo naharuye. Rero birumvikana iyi verbe nyene niyo abigisha y'ibinyuma bariko barakompoza, abo twise abagnostic. Nawe arayikompoza nyene, yari gushobora kuvuga ati reka ndondere ijambo ridasa n'iry'iwabo kugira ngo ntibanyitiranye. Hari abantu aho hanze hari inyigisho z'ibinyoma, mugabo kandi hari amaterminology abantu ngo bakoresha bakayoriyanta nabi, ntibisobanurwa yuko tudashobora kuyakoresha mu nzira nziza. Mu gitondo twari turasenga tuvuga tuti Mana nuduhereze ku experimenta ico twamaze gucika, notre identité en Christ. Na doctrine y'identité kubera iri abuse ngaho hanze, ubu nige ko ushobora kubona umuntu vy'ukuri ariko aragerageza gusubiramwo arabe ico Bibiliya ivuga ko yacitse yabaye. Kubera iki iryo jambo identité acamaze akayishira ku ruhande ko yari abantu bariko bikoresha nabi. Ibintu bibabaje iyo tuko turavuga tuti reka umuntu yature ukwizera kuzima kugira ngo umutima wiwe umatane n'ivyo ariko aravuga. Ibi bintu byarakorwa inyigisho z'ibinyoma zitaraza na confession de foi positive. Urashobora gufata amadeclaration ari mu ijambo ry'Imana ukayiyibutsa kandi mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Spurgeon yarabikora, niyo ariko yigisha inyigisho z'ibinyoma, yakunda gusaba ko abakristo basubiramo amadeclaration muri Bibiliya. Rero hari ibintu ngaho bakoresha, hari ijambo ryitwa ubushobozi, hanyuma kubera bikoreshwa nabi ubu ntukivuga ati Mana ndasabye ubushobozi bwa mwemu wawe, uvuga ngo Mana ngo nk'ubuntu bwawe byatwengeye. Hari umuntu witwa Jay Paka bamusabye ko yandika kuri mwemu yera, mugabo yandikana n'abahungu bavuga mu ndimi nyinshi. Hanyuma gitangura kwandika cavuga ati nariyumviye kuri no jambo ubushobozi noheba kurikoresha, ati mugabo haheze umwanya nca ndiyumvira kubera iki ndariheba, reka ndarikoreshe mu buryo bwa Bibiliya. Rero Yohana ntagwa muri uwo mutego. Nimba hariho verbe favori y'abagnostique n'iryo jambo nyene kumenya, ubumenyi, gnosis. Mugavuga ati ndarikoresha mu buryo bwiza. Igari ko ragira prologue ya evangile nayo nyene akoresha ijambo logos. Imbere y'uko Yohana akoresha ijambo logos, ryari ijambo rikoreshwa muri philosophie grecque, kandi hari ukuntu uvuze logos abantu baca bumva, ariko araza arerekana son verbe éternel, ko naho abantu biyumvira ko hariho une raison iri impersonnelle irégisse itanga l'équilibre dans l'univers, ko duhamagarwa kwikonforma kuri iyo raison universelle mu buryo buri fatal. Ivyo sivyo ko avuga ati hariho jambo w'Imana yamyeho kuva kera hose, vyose vyaremwe nawe, yamanye n'Imana kandi ubwiwe n'Imana, ibiriho vyose biriho kubwiwe. Hanyuma uwo logos yarambaye umubiri, si ikintu kiri impersonnel kuko bagira iki bavyumvira, yarambaye umubiri, c'est une personne abana natwe. Haleluya. Hari amajambo menshi abagnostique bakoresha nk'umuco, umwijima, aragarukana ayo materme nyene atabaye intimide akayakoresha. No musi hari abantu bataheruka gukoresha ijambo amavuta kubera rikoreshwa nabi quelque part, ntigisaba ko Imana guheza amavuta, ariko twe hano turaririmba tuti mumpereze amavuta mwitabaza. Amen. Alors Yohana aravuga ati bano bantu bariko bigisha ibitari byo. Ndabizi ko bigisha ibinyoma n'abantu biyumvira ko bafise
gutahura kurenze une personne moyenne. Babona umenga abantu bose barabasumba, biyumvira yuko hari ubumenyi bwabikiwe abantu bake gusa babahinga. Iyo bitwariritse kubabaza umubiri cyangwa kutawiyumvira ko imwemu yabiduga igashikira ivyumviro bihanitse, hanyuma gasigara barabira abandi bantu bose hasi. Yohana avuga ati ndashaka kubabwira abana bato, murazi mwaramumenye, nimube intimide nabo bahinga kuko murazi. Bimwe bimwe muzi nimushobora kubisigura, mubizi ko umwana azi ko umuvyeyi ari se. Twarabiravye muri ya poeme yacu avuga hariya mu gice ca kabiri kuva ku murongo wa 12 gushika ku 14, muravye ko twabivuzeko. Rero hano Yohana agarukanira ijambo ati turazi yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ivyaha. Hariho ibintu yifuza kwetablisa kugira ngo abo bana batari kwarandikira babimenye kandi ntibasubire kandi kunyiganyika. Aba bantu nimba bababwira yuko bafitanye imigenderanire n'Imana, ubumenyi bwabo bwatumye bapesa ikirere abandi bantu bose badashobora gushikira. Ariko baraba mu buzima bufatika usanga ntibakundana, baraba mu buzima bufatika usanga babayeho mu by'isoni imwe, ntibagenda nk'uko Yesu yagenda, ntibahefeta wa muco Imana iri, ntibagaragaza bwa bugorozi Imana iri. Abo ntibaravuga ubwa kabiri, bitwarabivuze ntitubigarukako. Mugana nshaka kuvuga ino jambo ritonya, kumenya ko wavutse ubwa kabiri. Turazi yuko umuntu wese yavyawe n'Imana adakora ivyaha. Avuga ati hariho kuvuka ubwa kabiri, ariyo mpamvu yuko ubuzima bunesha bushoboka. Amen. Kandi ndashaka ko mubimenya avec certitude, hari ubuzima bwo kunesha icyaha bushoboka kubera umuntu yavutse ubwa kabiri. Ndashaka twetablize ico kintu clair. Yari yabitubwiye mu gice cya 3 aho twizeye amajambo ngo imbuto y'Imana iguma muri we. Ariko reka murabe kuvuka ubwa kabiri ingaza y'igitangaza gisha giproduce ubundi buzima bw'igitangaza. Alors turashobora kuvuga doctrine ya nouvelle naissance kandi n'igitangaza. Yesu abwira ariko debatirumvira ibintu by'igitangaza. Mugabo ubwo buzima bwo kuvuka ubwa kabiri buca bukurikira n'ubundi buzima nabwo nyene bw'igitangaza bwitwa kunesha icyaha, kugendera mu ntsinzi Imana itanga mu Kristo Yesu. Reka turabaye amajambo ingene Petero nawe ayavuga mu bundi buryo, ingene kuvuka ubwa kabiri biduhereza ubundi buzima bushasha. Petero akaje cambere ku murongo wa 3 turabandanya dushikane murongo wa 11. Kuko ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose, tubiheshwa no kumenya neza duhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso nziza. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo. Amen. Mumaze gucika muva mu iboyo ryazanywe mu isi no kwifuza, kubw'iyo nyanduruko nyene abantu basangiye kameremere n'Imana. Ubwanyu mugira umwete wose kwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza, ingeso nziza muzongere ku ubwenge, ubwenge mubwongere ku kwirinda, ukwirinda mubwongere ku kwihangana, ukwihangana mukongere ku kubaha Imana, ukubaha Imana mukongere ku gukunda bene data, ugukunda bene data mukongere ku rukundo. Reka ndababaze ni bande baheruka kuvuga kandi badatinya ko basangiye akameremere n'Imana? Hari uwese kubivuga ngaho? Kwiki mufata amajambo ari muri Bibiliya mukayahebera abantu bayakoresha nabi. Ati kutayakoresha vyerekana ko nawe gutahura kwawe ko gakiza kugenda kumanuka. Bitubwira ko twasangiye, twabaye abasangiye koinonos, twabaye abasangizwa akameremere gatunganye k'Imana. Ico abantu bakeneye kumva nuko mbega uwo muntu yasangijwe akameremere n'Imana. D'abord bene data, ico ni cizego gikomeye ko dushobora gusangizwa akameremere k'Imana. No munsi numva abantu batahura depravation gusumba nouvelle naissance. Ni ibintu bibabaje cyane. Ikiri gitangaza gikwiye kuba celebre mu buryo budasanzwe ko twasangijwe nayo akameremere. Yohana afise ukundi kuntu bisubiramo, avuga ati erega abavyawe n'Imana imbuto yayo iguma muri bo kandi ntibakora ivyaha.
none tudafise ico gicapo c'ico gitangaza cyo gusangizwa akameremere n'Imana, wumva tuzogira ikiganiro cyo kubaho ubuzima buri surnaturel bw'intsinzi gute? Bajya abantu bakerebutsa kubwirwa mbega ubwo buzima bwiburuka mu gusangizwa n'Imana kameremere busa gute? Petero aca butubwira busa gute? Turategeka duhamagara amafaranga akaza, bigenda gute? Aca bivuga ingeso nziza, ngo yaduhamagarishije ingeso nziza. Hari uwaduhamagarishije son excellence morale, hari umuntu yaduhamagarishije ingeso zitunganye zitagira akarohe. Kandi kuko yaduhamagarishije ubwo buzima butunganye, tumaze gusangizwa nawe akameremere, tugenda turareflete ubwo buzima butunganye. Ijambo akoresha mu ngeso nziza ni ijambo rigoye, mugabo mu Gifaransa ni excellence. Iyo abagiriki bavuze arrête excellence, baba bavuze la somme, apana gusa ingeso uziharuye, la somme de toutes les qualités morales. Uyu Yesu Kristo yaraturehesheje ubuzima bwiwe bwuzuye ugutungana. Iyo yadusangije akameremere, adusangije apana ngo ducike Imana nkayo, mugabo dushushanywe nayo muri kwa gutungana. Niyo mpamvu aca avuga ati ingeso zanyu muzongere, ingeso nziza muzongere ko ubwenge mu bwongere ko kwirinda mukongere ko ukwihangana mukongere ko kubaha Imana mukongere ko gukunda bene data mukongere ko urukundo. Haleluya, amen. Ibi cyadusubije kuri ajya amajambo Yohana avuga ati turazi yuko umuntu yavyawe nayo adakora ibyaha. Turazi ico cize tukimenya avec certitude. Haleluya. Mbega ubwo buzima bumeze gutyo, hari umuntu yobwitirirwa ko ari inkomezi ziwe, agaciro kuri gashaka tugira ati umwe yavyagwa n'Imana ni wa muzigama. Hari wavyawe n'Imana mu buryo buri special, twere twavyawe n'Imana muri uwo yamye ari umwana w'Imana ibihe vyose, uwo data a engendré éternellement. Turabizi ko Yesu ari umwana w'Imana mu buryo buri special, mugabo kandi yaracitse umwana w'Imana muri incarnation. Igihe mwemu yera amubunda afata ubwo buzima bw'ubumana n'ubuzima bwo gucika umuntu, bikaba umuntu umwe mu nda ya Mariya w'umunyavyaha afise igicumuro, ariko ico kibondo nticagira igicumuro. Abavyeyi ba Yesu babwiwe ngo kuko mwemu uhoraho azogutera igitutu, niyo mpamvu uwera uzovyara azokwitwa uwera w'Imana. Uyu nyene biciye mu bushobozi bwa mwemu yera yaragiye ku musaraba nawe nyene. Bitubwira mu Baheburayo 9:14 yuko tuzorushinza kuba purifiye kubw'amaraso ngo ya wa wundi ngo yitanze ku Mana kubwa mwemu ahoraho. Uyu mwemu nyene ni waramuzuye mu bapfuye, mwemu yazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Ati rero uyu unye yanesheje gutya gushikaho aduga mw'ijuru azogaruka mu bwiza bwuzuye. Uyu rero ni wazigama abavyawe n'Imana. Haleluya. Bwa buzima bunesha, bwa buzima bugenda bwishushanya kuri wa wundi afise excellence morale, bushoboka kubwa Yesu Kristo. Yohana rero arakunda kino kintu cyo kuzigama. Urazi ko bakivuga mu butumwa bwiza akavuga ati Yesu yavuze ati erega abo data yampaye bose, ndabona icyo ampaye cyose kiranshikira, hanyuma ndashobora kukizigama gushika kuri wa munsi, nawe ushobora kukinkura mu kuboko. Aya majambo yo kuzigamwa na Yesu aba yavuze mu butumwa bwiza, kandi arifuza yuko abari kwarandikira batahura ko bazigamwa na Yesu. Abavyawe n'Imana babaho bwa buzima bunesheje, ushushanyijwe n'ubugororoke n'ubutungana kw'Imana kubwa Yesu Kristo ari muri bo, kubwa Yesu Kristo ari muri bo. Haleluya. Hakari kajamba cyayongera ko kandi wa mubi ntadushikira, wa mubi ntamukorako. Iri jambo ndarikunda rwose, naho dushaka kwitaho gutandukanye. Hari umwanditsi yanditse neza avuga ati iri jambo nirisobanurwa ko tutazotegwa, mugabo bisobanura ko mu gutegwa tuzozigama. Imana nizoturinda gutegwa, mugabo nitwategwa izoturindira mu gutegwa. Amen.
Calvin yanditse avuga ijambo ryiza avuga ati Yohana ariko avuga ko Satani adashobora kudutera igiguma cakindi blessure mortelle, ntashobora kudutera cakiguma kidushikana ku rupfu. Ati mwibuke Yesu aratuzigama mugabo kandi atuzigama turiko turagwana, niyo mpamvu yaduhaye inkinzo bita gute, bita ukwizera muri Efeso. None inkinzo ifasha iki? Kuzibira imyanda kugira ngo ndikore hehe, kweki bayishira ngaha naye amajire basa abapolisi muri FBI bambara, kweki batayishira ngaha ijyaje bayambara hehe umutima. Kavuga ati ntashobora gushikira umutima. Imana irazigama ubwo bugingo yaduhaye buri ibwina muri twebwe gushika kuri wa munsi. Imyambi yiwe yashobora kudukora aha na hariya, ariko ku bwa Yesu Kristo agenda twigisha ingene duhindukiza inkinzo y'ukwizera kugira ngo Satani ntadutume dutakaza ivyizigiro rwose, hanyuma ngo ubuzima buri muri twebwe bupfe burundu, kuko uwo Yesu twakiriye niwe buzima budashira ngo twavyitse ubuheruka. Amen. Tuko turaba ibintu bitatu Yohana avuga azi. Mbe mwabonye ko muri 40 gusa ine ku 30 agumasubira ngo turazi, mwabibonye. Duhejeje turazi ya mbere ku murongo wa 18, turabe turazi ya kabiri yo ku murongo wa 19. Avuga gute? Turazi yuko turabi Imana kandi si yose iri muri wa mubi. Turazi ko turabana b'Imana kandi si yose iri muri wa mubi. Amen. Iyi teme y'isi arayivuga n'ahandi, avuga ingene twanesheje isi, aravuga ingene ubugingo dufise bw'Imana muri twebwe butandukanye n'uko biraba ngaho hanze ku isi. So igikorwa ciwe gituma tuba abantu batandukanye rwose n'isi. Hari umuntu wa kera cyane w'umupurite, abantu kera hataraza abahinga bakomeye cyane, abantu bose bavuga butumwa ku isi batunga commentaire apana ya McArthur canke ya Sproul, batunga commentaire ya Matthew Henry, yari umupurite mu kijana ca 17, yanditse yakomanze kuri Bibiliya yose. Kuri ico gihe byari imboneka rimwe ko umuntu ashobora gukomanta kuri Bibiliya yose. Haraheze amasiyekle n'amasiyekle abantu bose batunga Matthew Henry. Avuga ati ndacakunda gusoma amakomantere ya kera. Avuga ati n'isi hari imigwi ibiri kandi ntushobora kuja hagati. Iyo umuntu agerageje kuja hagati bisoba hari umugumu uvuga ati tanke wagiye hagati nturu wacu. Hari n'undi mugu uvuga ati tanke ugiye hagati uru wacu. Iyo migwi murayizi. Hari umugwi wa Yesu Kristo, hari umugwi w'Imana. Imana dusaba ko tuhaba exclusivement kandi mu buryo budushira en contraste n'ibisigaye byose bidukikuje. Hanyuma hari umugwi wa Satani. Satani avuga ati nta kundi wibamwo vyose jewe ntibinjene. Yesu avuga ati niwe wibamwo vyose je ne te reconnais pas. Yesu niwe wenyene ashobora kutubwira yuko tutapartenye kuri we exclusivement, ntiturabiwe na gato. Niwe wenyene ashobora kubivuga, niwe wenyene ashobora kubivuga. Uzi gituma afise ubwo burenganzira n'umwami. Uzi gituma Satani avuga ati nuwe habiri, numu usurpateur, n'umuntu yivye ubwami. Imana idufashe cyane. Yohana aravuga ati turazi aho duherere. I know where I belong. Amen. I know where I belong. Dazi où j'appartiens. Est-ce que hamwe umuntu yokubaza, est-ce que tu connais aho wappartiens? Est-ce que urumva ko uvuga ko wappartiens ahantu hamwe? Yesu yitegereje mu gihe cyo aravuga ati oh là là, vous pouvez pas adorer maman et m'adorer moi. Niwe wenyine avuga ati ntibikunda. None iyi si ayihora iki? Ayihora vya bindi nyene Yohana yatubwiye. Ivyifuzo by'amaso, ivyifuzo by'umubiri n'ubwibone bwa buno bw'iyo. Iyo umuntu ari munsi y'ububasha bw'isi, ari mu bubasha bwa Satani. Abantu bari bakunda kubiholiya. Turafata ibintu isi biradutwara, tuvyita amazina menshi. Mugabo biri ivyita izina rimwe. Dufise umwami yitwa Satani.
ariko rino ba mbere igice cya 4 ku murongo wa 4 namwe muri amajambo tuzi avuga yuko umwami w'isi yabahunye amaso kugira ngo ntibabone umuco. Ariko rino ba kabiri igice cya 4 ku murongo wa 4 nibo batizera bamwe Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo ntibabone umuco w'ubwiza bwa Kristo ntubakire. Uwo ni we shusho y'Imana. Avuga yuko le prince de son monde nous aveugle. Iyo tuba twagwa n'isi, iyo tuvuze ko tutwawe n'isi, tuba tuvuze iki? Hari imyumvire y'isi twisanga buhoro yatwinjiyemo. Nk'akarero, umuntu afise amafaranga ntaco tokwihereza abakomeye. Rero reka ndondera, hari ibintu isi ishiramo amaprincipe kandi warayagumbiriye utanabizi. Alors isi idutwara mu myumvire itandukanye n'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza. Bwa kabiri, isi idutwara mu vyifuzo ico umutima wahamira, tugahahamira ubwa mbere icisi tweretse. Bwa gatatu, tugakora les agissements zacu zikamera nk'izabisi. Rero ivyo twizera, ivyo duhahamira n'ivyo dukora kenshi usanga biri façonné par le monde. Alors tant que c'est le monde, abatari bakiga bavuga ati nta ngorane, après tout je suis un homme, je suis citoyen du monde. Mugabo bitubwira yuko ubu uri sous un prince yitwa Satan. Il faut le reconnaître. Iyi ndoto zanje zisa n'indoto z'abisi, je suis sous l'emprise de Satan. Siterambere iyo imigambi yanje, iyo ibimpereza agaciro bisa n'ibiheza agaciro abisi, je suis sous l'emprise d'un ange maléfique yitwa Satan. La Bible elle est claire kandi yo harayifuza kubitandukanya. Ivyo nifuza mpahamira bisa n'ivyo abantu bose bo mwisi bahamira, je suis sous l'emprise de Satan. Iyo amafilosofi y'isi atanguye kunyinjiramwo, je suis sous l'emprise d'un prince de ténèbres yitwa Satan. Qu'est-ce que Jean dit? Il dit, nous savons que nous appartenons à Dieu. Et nous savons que le monde, il est moussi ou vachaka wa muri. Traduit ici, yose, il est mouri wa muri. Il ne contredit pas Paul. Ni bande muri twebwe bari bariyambura les attraits de son monde, les philosophies de son monde, les plaisirs de son monde, les rêves de son monde. Bagwana intambara nk'abari bariyambura le prince des ténèbres. Agakiza ka kera icyo kakora kari gafise amajambo ari clair. Abavyeyi bacu bakijwe myaka 80, ikintu bacita uko nyene nguko biri kivuga kw'isi munsi y'ububasha bwa wa mubi. C'est tout. Il n'y a que cette génération bitubwira kw'isi ari nziza, ko dushobora gutrouva un compromis n'isi, ko après tutita kujana n'iterambere nk'abandi bose, ko dukwiye kurota nk'abandi bose. Il n'y a que cette génération itita isi kwiri munsi ya wa mubi. Mais nos parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Iyo umuntu akijwe ngaha mu Burundi myaka 78, abantu bose barabina mu kibano yuko atandukanye n'ibindi bintu byose mu kikuje. Wasi ikintu cyabashobotse bakoresha amajambo birikoresha. Uri munsi y'ububasha bw'isi ari munsi y'abadayimoni. Et c'est clair. Yohana avuga ati we know, turazi. Alors munyemerere akajambo kari munsi kabana bato, mwirinde ibigirwamana. Ndibaza ko gafitanye isano n'isi. Tuzavuga gukundira isano gafitaniye n'ivyizerwa bizima. Muganga turabe ingene gafitaniye kandi n'isano n'isi. Nk'akarero turavye mu Bikorosayi 3 ku murongo wa 5 hatubwira gute? Nuko mwice ingingo zanyu ziri mw'isi, ubushurashuzi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi. Niko gusenga iki? Pawulo atubwiye yuko iyo tuba twagwa n'isi tuba turiko dusenga ibigirwamana. Hanyuma Yohana arangije avuga ati mwirinde ibigirwamana, mwirinde kw'isi irashika ahantu mupfukamira ivyo isi yizera.
ivy'isi ikunda ivy'isi ikora. Uko nimwatangura kwipfukamira, alors là muriko murabriza allégeance mufitaniye na Yesu Kristo. Bana bato mwirinde ibigirwamana. Bana bato mwirinde ibigirwamana. Une façon très étrange de terminer une lettre. Ce n'était pas conventionnel kurangiza ikete gutya. Na Paulo naho yakaragute yarangiza avuga ati ubuntu bw'Imana bubana n'imitima yanyu, muramukanisha ubugumbirana kwera. Yohana arangiza ikete avuga ati bana bato, fuyez, gardez-vous, mwirinde ibigirwamana. Yumva ari message yorangiriza. Turazi yuko turaba Imana. Ninde hano yovuga ati ndazi ko ndi Imana, ko nta partner mu bibanza bibiri, ko naciye umurongo kandi abantu bose bankikuje barabona ko umurongo nawe uciye. How many of us? Hari umuntu umwe gusa ashavura iyo utawuciye, ni Yesu. Hari undi muntu vyaranja iyo utawuciye, ni Satani. Hari umuntu wenyine ashobora kutwemerera kwa partner ahantu habiri, ni Satani. Hari umuntu umwe gusa azotwemerera ko tuza gusenga tukadopta langage yo ngaha tukamera nk'abakizwa, hanyuma isi nawe yaza kudodora tukugurura. Umuntu wenyine vyaranja numwe kandi si Yesu. Igihe Nowa naravuze amajambo akomeye, nizere ko aya majambo atomoye. Turangirize kuri turazi ya gatatu iri muri mirongo wa 20. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye y'ukuri. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye y'ukuri. Hariho une sagesse Imana duhereza. Hariho une sagesse Imana duhereza as a gift. Hariho ubwenge Imana duhereza nk'ingabire. Naho abantu bariko bariyumvira ko ari abantu bazi ibintu vyinshi kubasumba, ariko agira ati bana bato mwebwe mwarahawe gutahura umwana w'Imana. Mugabo kandi iyo umuntu yatahuye Yesu Kristo nk'uko biri muvuga, kandi nk'uko Yohana yagereze kumucapa tutolo ya kino cete, muravye twabivuze, avuga Yesu nk'uwamyeho kuva kera, avuga Yesu nk'uwambaye umubiri akaza, avuga Yesu nk'uwaje agatanga akihishura kubo data ashaka, avuga Yesu nk'uwaje kugira ngo abeho ubuzima butunganye aturesheje ingeso nziwe nziza, avuga Yesu nk'uwapfuye urupfu, un sacrifice d'expiation, de propitiation kugabera, avuga Yesu nka wa wundi atanga ingabire ya mpemu yera kubakiye umusaraba, kubizeye igikorwa cy'umusaraba akabereza ingabire ya mpemu yera kugira ngo barushize kubaho ubuzima butunganye. Avuga Yesu nk'uzogaruka kugira ngo ababayeho ubuzima hano ku isi bushushanijwe n'ubwiwe abaheze gusa nawe mu buryo bwuzuye nk'ingabire y'urukundo. Abazi Yesu gutyo barangwa n'ubwenge. Reka turabona ubwo bwenge butandukanye n'ubwenge bw'isi. Dusome muri Yakobo atangura avuga ati asangwa hari muri mwebwe akenye ubwenge, nabusabe Imana igabira bose n'umutima ukunze gutanga, idaterana imiragwe azobuhabwa. Ariko murabe iyo Yakobo ariko aravuga ngo dusabe ubwenge ku Mana, ni ubwenge budushoboza gukora iki? Ndagashira umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Ndiyumvira ko bitanira isano guhabwa ubwenge butuma tugendera mu buzima bwejeje. Niyumvire ko ari ibyo kunezererwa rwose bere data, nimwagwa mu bibagerageza bitandukanye, mumenye yuko ibigeze ukwizera kwanyu bitera ukwihangana, ariko ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako ngo mubone gutungana rwose, muhinguwe mudahagije na kimwe. Amen. Mbega abantu nibahabwa ubwenge buzobafasha iki? Ni ubwenge buzotuma bahagarara mu bihe by'abageragezwa n'ihamwa ishengero rya mbere ryariko riracamo. Ico ca gatatu avuga ngo itandukaniro ry'ubwenge bwo mu isi n'ubwo mu ijuru. Reka turabe ko nabona ubwenge bufitaniye isano na bwa buzima bwejeje. Ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhinga
niyerekanisha ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu mugakunda kwirema ibice, nimwirate mubesha mucumura ku kuri. Ubwo bwenge si ubwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubwo mw'isi, n'ubwo abantu, n'ubwo abadayimoni. Mwibuke kubwa Yakobo kandi ikintu iyo tugihawe n'isi tuba tugihawe n'abadayimoni. Hanyuma kuko aho ishari riri hamwe no kwirema ibice ariho muvurungano uri n'igikorwa kibi cose. 17 ariko ubwenge buvuye mu ijuru rya mbere bumeze gute? Buratunganye kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'ivyamwa vyiza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya, kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya. Amen. Ingene Petero il a inséré la sagesse, ariko avuga ibijanye no kugororoka muri ca kabiri igice ca mbere. Ingene yavuze ivy'ubwenge avuga gute ku wa gatandatu? Ku wa gatanu aba yavuze gute? Petero wa kabiri 1:5 mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu nimugira umwete rwose, ukwizera kwanyu mukongere ingeso nziza, ingeso nziza muzongere ko ubwenge, ubwenge mubwongere ko ukwirinda. Naho Paulo ariko Petero ariko aravuga aya mavertu ayakurikiranya, yifuza ko nabo nyene bayatunga kugira Imana ifise l'excellence, kugira Imana ifise buno bugororotsi buri hamwe bufatanye n'ubundi burangamutima bwayo. Niko Imana yifuza ko dutunga ano mavertu afatanye, ari interdependante. Alors umwana w'Imana yaraje ngo aduhe ubwenge. Mugabo n'ubwenge bw'iki? Twaravye bino bice vyose. Si ubwenge buri speculative, si ubwenge buri rationnel. Martin Luther yavuze ati ubwenge ni iki? C'est la connaissance to know. Hanyuma umuntu ariko arabiyamwita Noah. Mugabo sigene mu gifacho kwa connaisseur. Okay. La connaissance, dans la sagesse, c'est la connaissance avec le connaisseur des dons. Wisdom is the knowledge with the knower in. Avuga ati ubwenge n'ubumenyi, mugabo nyene kumenya yahinduwe n'uko kumenya bice bituma umunyabwenge ashaka ikintu cya transformation. Alors naye majambo turavuga ngaha ari nuko nyene la sagesse c'est quoi? Abantu bakira nitwasoma kumenya ibintu, ariko baradusumvye ubwenge, dusigura ibintu vyinshi mbwa nta bwenge dufise, tuzi ibintu vyinshi mbwa nta bwenge dufise. Kubera iki? Haleluya. Misi yose kwiyumvira ivy'ubwenge tukame tugaruka kuri aya majambo asanzwe ya Yakobo. Ubwo bwenge sibwo bwuruka buvuye mu ijuru, ariko n'ubwisi. Ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere na mbere buratunganye kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'ivyamwa vyiza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya, kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya. Twize ibintu bitandukanye muri kino cete. Mbega urumva ko vyaguhaye ubwenge bwo kumera nk'uko Imana ishaka? Nimba buno bwenge butariko buratugira nk'uko Imana ishaka, mu kibanza cyabwo dufise ubundi bwenge sinzi ibirimwo, mugabo ubwo bwenge bw'isi birivuga ko ari ubw'abadayimoni. Ariko ubwenge bwuruka buvuye ku Mana ni bwa bwenge budutuma twakibira amavertu, kubwa kameremere kavuye ku Mana twahabwa n'igikorwa ca Yesu Kristo atuzigama kandi atweza. Haleluya. Tukagira bwa bwenge budushoboza gutungana. Imana ibaheze akiri. Yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa